nkuko tubikora rero bino biganiro vya Fokode birafise ivyo twubahiriza kugira ngo kino gice cane cane cyo guhanahana amajambo kigende neza. Ubwa mbere n'ukubahiriza umwanya. Uno munsi mutwihanganire kubera abifuza kugira ico bavuze ari benshi, tuza gukoresha iminota itarenga 3. Uwuza gufata ijambo wese atwihanganire ntarenze uwo mwanya kugira ngo abenshi baronke amahirwe y'ukugira ico bashikirije. Tugerageze kandi kumviriza kugira ngo ntidusubiramwo ibibazo vyabajijwe n'abandi. Ibibazo bidahuye n'iki kiganiro c'uno munsi muze kutwihanganira, ntituza kuvyishura. Ubugira kane abifuza guterera ntimutarire kugira ngo abenshi baronke amahirwe yo kugira ico bashikirije canke babaza ibibazo vyabo. Ubwa nyuma muri bino biganiro vya Fokode ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Tuze kumviriza duterere atabishobisho kandi twihanganira ivyiyumviro vy'abandi naho tutuba tuvyemera. Ngira ngo twokwakira Gilbert umugwi w'abanywanyi ba mbere bamaze kuduga, kandi nibaza ko kwera ari benshi twoza turafata umugwi w'abantu 5 kugira ngo abatari bake baze gushobora kubaza. Ariko imbere yuko twakira abantu Alice, ico nagomba kongera ko nuko abariko baratwumviriza mugerageze kubaza mutumbereje umutumire mugomba kubaza, kandi mutabanje gutarira, mutabanje no gusubiramwo ivyavuzwe mu kiganiro, kubumvirije neza. Alice murashobora kwakira abambere. Ego mugirano twokwakira umunywanyi wa mbere. Bonfils Niyongere mwa muriko muratwumva, mwugurure mikro yanyu mushikirize ikibazo cyane. Ndabashimiye cyane Alice Hakizimana, ndashimiye cyane Gilbert Niyonkuru muriko muremesha kino kiganiro. Ndaramukije kandi Pacifique Nahazwe, Gratien Rukindikiza na Innocent Muhozi mwatumiye muri kino kiganiro. Ngiriye ko nk'umuryi w'igisahira nshimire kandi shamwe Fokode ko bemeye ko kandi banavuga ko mu karere harimwo ivyiyumviro mponyabwoko canke amayeri iperereza, hanyuma kandi n'amakenga bafise. Ikibazo canje ca mbere kubijanye n'inyifato ihari muri kino gihe mu gisirikare, ikibazo ca mbere kijanye n'ivyuma bivugwa ko byo ikibazo mukibajije nde Bonfils, mugire ko muvuga n'uwo mubajije kwishura uza kumva ko agifitiye inyishu, ariko Pacifique na Rukindikiza byoba vyiza. N'ikibazo kijanye n'ivyuma vya transmission bavuga ko bari vyimuwe bikugwa i Bujumbura bikajanwa hagati mu gihugu, bavuga mu mabanda, bandi nabo bakavuga Igitega. Ni ivyuma byo gutuma nako amakuru mu gisirikare ngo batinya ko Bujumbura bishobora kugira ibibazo. Ikibazo ca kabiri ni urugendo rwa Prime Niyongabo i Kinshasa, ariko imbere yuko aje Kinshasa kuwa kabiri ku mugoroba yuri indege y'akajugujugu ava Bujumbura mu Gipara aduga Igitega, mu kanya gato yabagarutse agaruka kandi ku biro mwijoro bukeye acaje Kinshasa. Mwomenya Igitega yatwaye ubutumwa bumeze gute ku basirikare, ko abasirikare benshi bagumanya amakenga babonye izo ngendo zigikubikubi nayo masaha y'umugoroba babonye. Hama intererano nazo kubijanye n'umuhari FDLR. Umuhari FDLR amakuru mfise mu Burundi winjiye kera, abavuze ko bafite amakenga aya cankariya, aho ngaruka nkagira icizere nuko abarundi ubwabo banywanye batakirabana ayingwe mu myaka 30 heze canke 30 n'iyindi heze, ariko nayo FDLR iriho mu Burundi. Icambere kivyemeza, hariho umu FDLR yigeze gufatirwa mu kibira mu 2021 yitwa Ngenzi Bahati Pacifique, yaramaze imyaka afungiwe muri PM, ariko muri PM akaba nko mu hoteli akirwa aterera imiti mu misegetera abasirikare, akababwira niko afande ibi nibi. Mu nyuma mu mwaka wa 2004 na 5 bavuga ko yoba yaratanzwe, bamwe bakavuga yatanzwe mu hari M23 nawo wari ubahaye abasirikare 200 wari wagize imbohe, ariko uwo muntu yari mu FDLR yafatiwe mu kibira c'u Burundi ku ruhande rwa Cibitoke muri Mabayi na Bukinanyana. Ayandi makuru akavuga ahubwo ko uwo mu FDLR batwaye ku rugamba muri Kongo akihuza n'iyindi migwi y'abagwanyi ba FDLR bari basanzwe muri Kongo, ko yarasanzwe anakorana n'iperereza ry'u Burundi. Niba hari amakuru bamufise ko naho nyene barabivuga.
iyindi ntererano isa n'icemezo c'aba FDL ko bari mu Burundi ni gihe inyuma y'ibihumbi 2015 hafi y'ama emetere ya televiziyo muri quartier asiatique hari ahantu hari inzu yari icunzwe n'abapolisi ibamwe abo FDL mbere abasirikare bari kuri iyo position yo kuma emetere baratebagira amakenga cane ariko barabura uwo babaza kubibaza ko no hejuru bo babizi ico gipangu bavuga ko cari igipangu c'umuntu yahunze cabamwo aba FDL barenga 100 ivyo vyavugwa n'abari basanzwe bahakorera akazi ko gucunga umutekano ko yari inzu irimwo amagerite magerite n'utuyatuzu twizamu tw'abasirikare canke abapolisi bacunze ahantu abo bantu rero bakaba babona baza kunywa inzoga muri quartier asiatique mu nyuma y'ibihumbi 2015 uko vyari vyifashe murumva rero ko ari abantu basanzwe bari mu gihugu hanyuma kubijanye naho muke murangiza Bonfils musigaje amasegonda 25 30 jebe kubera wanciriyemwo wantwaye 10 hanyuma ibi bijanye n'inyigisho mbi kandi zigishwa n'amaradiyo ya za Rondera FM n'ibindi n'aba bantu biyita abahutu basumba abandi canke abatutsi basumba abandi bose ugasanga bahurira mu gukorera iperereza no kugomba gucuvya abana bariya kugira ngo bahave bagwiza ugwanko mu Barundi bongere bana subiza inyuma ubumwe canke intumbero yo kwereka abarundi ko tugowe amwe murakoze Bonfils Niyongere y'umunyu wanyakurikira ni Jisi Ndorere niyo bari kwatwumva yugure mikro yiwe murakoze muranyumva turabumva doga ndabashimire cyane reka mfate aka kanya ndabashimire mwese muri ngaha cyane cyane abarongoye FOCODE ikibazo cyane ndakibaza umunyamategeko Pacifique Nazwe nibaza ko umunyamategeko naho asanzwe uhagarariye FOCODE ngaha ariko bishobotse nabonye n'umutumire naho kumburengira ngo atari bame nabonye uri ko arumviriza naho atari umutumire witwa bashirahishize ndazi ko ico kibazo nibaza ko nawe nyine rucishura amajambo y'ibi nyine turiko turavuga ajanye n'intambara aherutse gushikirizwa na Reberiano avuga yuko bemanze ko bashobora kwica abantu bagahonya abantu mbere akanatanga n'akarorero ko kuva muri 2015 bishe bagahonya we yavuze ko barangije abantu bigeze gutera Burundi ayo majambo ntashobora kuba ivyemezwa nka mwebwe muri dufate ashobora kubicemeza yuko abantu bashobora gukora dosiye zikabikwa nk'ahandi nk'ibyaha by'agahomera bunwa ibyaha bitagirirwa ikigongwe ibyaha sinavuga mbere ko ari byo mu ntambara nk'ibyaha by'agahomera bunwa ico no kwita crime contre l'humanité ubwo ntibishoboka yuko abantu botegura dosiye bagapfa kubishira hamwe naho izindi ziri kumbure nta ubizi ngene bizogenda ico kibazo ngomba Pacifique canke bashira ishize akinyishure icya kabiri Reveriano yasubiye kandi kuvuga ati ibihumbi ati bagomba kuza gutera bazotegure abantu 200 ico kibazo nakibaza nyene Pacifique Nazwe na Muhozi ubwo abuze 200 ubwo n'ibintu avuga gatwituma gutyo canke ni rhetorique yindi ifite ikinyegeje inyuma ubwo ivyo biharura avuga ni biharura avuga kubera ari umuhinga w'intambara cyangwa n'ibintu avuga imvugo ndabarira amatwi mugabo afise ikigomba gusigura bo icya gatatu arico cyanyuma kugira nje mpeza ni nk'intererano nuko nahavuga gutyo baragerageje kwigisha ibijanye na ideology canke ugwanko nibaza yuko abo bantu naho babigerageje bashiramo ingufu nyinshi ari naco gituma nagomba kuremesha abarundi canke abo bantu bandi bavuga bati hagize icoba hariho ko abantu bashizwe mu kwanka nuvuga ni nk'aba otage ko boca bamara abantu barashobora gutegura ubugwi bwo kumara abantu nk'aba SAS n'ivyo barabafise ariko abarundi bibaze aho bageze muri no myaka biranaboneka neza yuko nizere kandi ngira ngo abantu benshi barabivuga umwanya munini waciye bariko barigisha amahoro kandi abantu baguma bavuga jewe ndafise amakenga ko abarundi bazosubira kwemera gufata imipanga bakica ababanyi babo kubera yuko iyi ntambara nta nubwo bagerageza kubishira mu bwoko abariko barakorerwa nabi bariko baricwa nkuko FOCODE yame bivuga neza barabivuga sabatutsi hanyuma Rede Tabara niyatera
abantu bariko barabivuga nk'uko nyene barazi neza yuko hariho umuntu aba afise mwene wabo muvyara we wahunze wande ashobora kuja mu kirobere kuko umuntu ahunze ukanka kumwakira arashobora nk'uko n'abandi babigize kuvuga ati nta kundi reka nje gukoresha inguvu ndorere mugerageze musoze amasegonda 20. sinaribwo mpeze umuntu usanga ko ndaharona nimfise ntuzenya ngaho uranciriye ariko nagira mpeze nshima ndabashimira gira ibiri mwese byo mwariko muravuga reka ace mgereza ngaho banyishure kuri ivyo nongera mpumuriza abarundi yuko iyo atari ubwo si imvugo y'ubwoba ngira mubwire ico mubivuze ko si imvugo y'ubwoba gusa ubwo vy'ukuri arabona yuko abantu bazokwica abantu 200 ubwo so guta umutwe murambabarira murakoze naho ngomba gushaka murakoze Jisendorere muri banyakurikirani PR tera imbere niba ariko atwumva yogure mikro yiwe ijambo rigwiro mwiriwe mwese mwiriwe James ibibazo bibiri kimwe ndacerekeza kuri Rukundikiza kindi kuri Muhozi nagira mbaze Rukundikiza novuga nk'umusirikare ndamubaze en fait muri situation igihugu kirimo ubu ukuntu ibintu bimeze politique imeze turazi yuko mu bintu bya matière ya défense en fait politique ariyo ifata ama decision kenshi nagira mbaze mbe hajya valeur igenga umusirikare w'umurundi en general nizihe canke ethique agenderako niyihe bishoboka gute yuko shobora tuvuge nk'ugenda umupoliticien nkaza nkabwira umusirikare nka Rukundikiza ni genda ugwane muri Congo akagenda nk'intama atazi kimutwayeyo ico ni kibazo nagira ndamubaze yompa umuco canke yoduha umuco kuri ico kintu en fait ukuntu abasirikare bo mu Burundi sindiko mvuga bajya bato ndiko mvuga bashaka n'abajya baba officier canke babaje bazi biriko biraba muri Congo information nka zose bazifise ikibazo gira kabiri ngenda cerekeze kuri Muhozi agitangura yavuze aba FDR aravuga yuko en fait ubu yabari actif ari abana bawo Petra buzukuru babo ivyo ni ibintu tuzi yuko vyatanguye kuva kera za muri ama ideologie za Parme Hutu ubu rero CNDD mu Burundi nayo nyine ikoresha ivyigwa vy'ico gihe kandi uravye na politiki ibi vyose bavuga uyu mukuru w'uyu mugambwe CNDD na Evariste urabibona indirectement ko ari ivyo avuga bo aba ku ma social media basigaye bafise abantu atakindi bigisha atari ico najya amaradiyo ibyo byose vyavuzwe sema ikibazo aho kiri bishoboka gute yuko twebwe abarundi c'est vrai honnêtement je suis fier kubona abarundi benshi twarabirenge ivyo vy'amoko hari no ngaha benshi bavuze bati ubu nabicwa benshi bashaka n'abahutu muga ikibazo canje aho kiri bishoboka gute yuko tudashira inguvu mu kwerekana yuko ideologie ya FDLR en fait ari iyo CNDD en fait yafashe uwari iri kirakoresha mu vyikora vyose nivyo murakoze murakoze namwe Alice umunyanya kurikira aga telefone kare kangowe murakoze umwakurikira ni Reynold Butani ariko atwumva yogure mikro yiwe ashikiriza ikibazo ciwe Ego, merci Alice, merci Jiberi, merci abantu bose muri Focode bafasha kuri iki kiganiro kuyitwara Pacifique, kubatumire Innocent Muhozi, Rukundikiza n'abantu bose bariko baratwumviriza hamwe n'abaza gusaba ijambo n'abazotwumviriza iyindi myaka. Muracanyumva? Ego. Okay. Jewe ikibazo canje ca mbere gifatiye ku mayeri y'iperereza aho naho Muhozi na Pacifique bodufasha gutahura ku kintu nigeze kubabaza mu kindi kibazo mu kindi kiganiro aho twariko tuyaga justement ayo mayeri y'iperereza iperereza rikoresha kugira ripfuvye abantu rishira abantu muri confusion ivyo bo bise la tour de Babel. Donc abantu baza biyita ngo bariko baragwanya leta ya Ndayishimiye leta ya CNDD
ariko kumbe barayikorera. Ico gihe nari narabajije Pacifique nti hari umuntu yahora yandika muri site yitwa abarundi.org. Uwo muntu yiyita Thierry Hakizimana. Uyo muntu vraiment ntaco atakoze kugira amenagure umuntu wese ico gihe yahaguruka kugira basi ahanura abarundi ati iyi pouvoir ya CNDD-FDD iriko irakora ikibi. Uwo muntu yitwa Thierry Hakizimana mu nyuma arandika aragira pas conférence de presse, communiqué de presse, aravuga we ubwiwe ko yitwa Jean Bwejeri. Ico gihe ico kibazo nakibabajije ko nibiki Pacifique aravuga ati uyo muntu nimba yahora yandika muri abarundi.org akorera iperereza. Ica kabiri uyo muntu yakora mu nyuma mu space dusanga akorana no witwa Félicité Nkunzimana. Félicité Nkunzimana akiyita ziri kunama ngaha ku space yama yigisha ubwoko abatutsi. Mu nyuma tumugize ko matohoza kuko ntaca atakora kugira gumateranya abarundi, dusanga abi wabo nabo bavukana bakorera Reverien Ndikuriyo, akanamufasha no kugura amazu muri Canada. Uwo bavukana atwara mu Burundi kijya gisata ca XBet bijya byo kubetinga kuma match ya football n'ibiki, bakagira ama blanchiment d'argent. Abo nyene bagakorana na ambassadrice Nina, ariko ico ni cari gitangaje yuko abantu bo kwa Reverien bakorana na ambassadrice Nina. Ikibazo mfise cette fois nyamukuri turetse abarundi.org Muhozi kuko yiriwe mu ma media kuva kera, c'est un des novyita gute des vieux loups des médias yo dusigurira abarundi.org. Par contre ndafise ikibazo kuri Pacifique. Mu bantu bakorana nabo bantu hariho uwitwa Christian Nduwimana avuga ko Pacifique yaramuhaye inkoho muri Decembre 2015, tuzi neza ko Pacifique atari mu Burundi. Uwo mu Christian Nduwimana nyene muri 2015 avuga ko yarafashwe n'umuntu yitwa Gahomera, famille yiwe son grand frère yitwa Pacifique Ndayisaba, akavuga yuko bateranyije amahera menshi baragira ama alerte menshi kugira abe libéré. Est-ce que muri Focode canke zari Giteka canke bande mwoba mwararonse alerte y'uwo muntu yitwa Christian Nduwimana ko yoba yafashwe? Ico ni kibazo kimwe. Ikindi kibazo kuri Gratien no kuri Muhozi no kuri Pacifique d'ailleurs muradukurira, surtout Gratien na Muhozi mwarabonye igisirikare ca kera ukuntu cagwana ukuntu cabaforme n'ibiki. Est-ce que igisirikare c'uno musi twocita igisirikare canke n'abanyerondo bambaye uniforme? Iyo question iri très sérieux kuko kwambika uniforme umuntu ni kimwe, kumuforma n'ikindi. Kuko hajya Reverien avuga ngo afise 200,000 hommes, ngo ashaka 200,000 hommes bazoza kumugwanya. Est-ce que birakenewe by'ukuri ko nzi ko FPR yafashe igihugu bafise 20,000 hommes contre interahamwe miliyoni zitari zizi nico gisigura kuba forme canke kuronka entraînement? Mwebwe mwabonye igisirikare ca kera mukabona icubu, mukabona Rede Tabara y'ubu nkuko mwabivuze hagiyemo n'abantu ba kera bazi igisirikare bagiye kubafasha barabongereza inguvu. Mwebwe iyo rapport de force mubona ipencha en quelle faveur? Naho ndahejeje ikibazo canje carico. Murakoze no twavuze kwibaga ibibazo bitajanye na kino kiganiro ngira ngo bitaza kwishurwa, abatumire baza kuraba ni abisakanya bakwishure mugabo hariho ivyinshi bidahwenze twa turavuga no musi. Umutumire kurikira ni Ndikuriyo Adonis niyo tsaguhereza kuri umugwi wa mbere, niyo abari kwa twumva yugure mikro yiwe bazi kibazo ciwe cyo tureka abatumire babanze bishure ibibazo bibajijwe n'aba batanu ba mbere. Adonis ngira ngo ntari hafi, ni abatari hafi reka tureke Gisene abaze akabazo kiwe ni wakurikira. Gisene ni mwamuriko matwumva mugure mikro yanyu. Ngira ngo kumbe nawe nyine ashobora kuba atari hafi, ngira hafi mugabo nko mu ijambo ubundi hanza kuzapfe mu bikoze. Merci. reka dukurikira imbwa y'Imana niyo bari hafi iyo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe.
Ego Mearis murakoze kumpa ijambo kandi ndakingurutse kiye n'abateguye ikiganiro. Ikibazo ca mbere nshaka kukibaza uyu muntu yahoze ari umusirikare umushingantahe Rukindikiza. Okay, mu biganiro uburyo mwatangwe mwavuze yuko hasize umuntu igeze ucisha amati abanyagihugu b'abarundi bafashwe anotage. None nka wewe Rukindikiza wawe umusirikare ukabuzi inyifato z'abasirikare cyangwa ubusirikare uburyo bameze. Iyo muravye abasirikare b'u Burundi ico kibazo cyuko bo baba barafashwe anotage mu bivuga gute ko umuntu ariko urabana wo usanga baragize ico kibazo nyene cyo kuba barafashwe anotage. Hanyuma ikibazo kigira kabiri nashaka kukibaza Noze Innocent Muhozi kuko we ashobora kuba aronka amakuru ahagije nibaza ya gisesangura atanga inyishu. Ego sinzi ko wahije kubaza ikibazo kugira ngo ikibazo gira kabiri ni ikibazo kijanye n'ibijanye n'intambara. Urabona ko abantu bagwana babagwanya leta babagwanira leta bose n'abana b'u Burundi kandi intambara yibaye amaraso araseseka abana bagapfa b'u Burundi. Hanyuma abateza intambara bobo nta numwe ajya ku rugamba bobo y'intambara iteye barabandanya ubuzima bwabo bukabandanya nk'abo bantu bari mu gihugu bari gutuma haba intambara yatera itatera ubuzima bwabo bandanya nk'uko bwari bwibereye ahubwo hari n'igihe n'intambara iteye bazungukiramwo bakabandanya begeranya ya mitungo yabo yo kwigura ayo mazu ngaho muri Canada. None ikintu mbaza nta buryo hoboneka abantu b'abagabo bakarondera uburyo bakoresha ingufu zose zishoboka ku buryo ibibazo by'u Burundi bishobora gutorerwa inyishu ata amaraso y'abana b'u Burundi arinze gusezeka. Ikibazo kigira gatatu naco ngiye kwibaza Pacifique nk'umuntu mbona nawe aronka amakuru ahagije cyane Ego. So none ga Pacifique mu gisirikare bipfira hehe kugira ngo ubone umuntu w'umusirikare ari gutabaza umusivile kandi kare abasirikare ikintu bajeje ari ugutabara gute umuntu yajeje gutabara usanga ari wari gutabaza bipfira hehe mwe mubigerageje gusuzuma ku makuru mufise mwe bamubona bipfira hehe. Murakoze ibibazo byanje vyari Murakoze namwe reka tugaruke ku batumire turahera kuri Gracier Rukindikiza Muhozi hanyuma Pacifique ngira Gracier Rukindikiza mwotangura mukishura ngira mwanditse utubazo mugire ko mwishura ababajije bose. Egome na je abambajije simengo ni batatu hariho uwitwa Itera Imbere yavuze donc kuri agateka k'umusoda valeur aho kuwatanguye kubabaza ni Bonfils Niyongera babaza ko mufise amakuru kubijanye na materiel de transmission baya ku Bujumbura twagwa mu mabanda. Urakoze kubinyibutsa kuko yari yatubajije twese navyinzi. Yego hariho ivyo yavuze hari ibibazo bibiri yavuze ivyerekeye gutwara ibikoresho vy'igisirikare vya transmission mu bisanzwe mu gisirikare ingwano iri hajya muri Kongo Etat major y'u Burundi ipanze nabi kubwi wanje jewe ndayivuga kubwi wanje yaba ari jewe ntwari igisirikare Etat major y'u Burundi nibikiri haji Bujumbura mba narayijanye nk'ahantu Igitega canke Mwaro imuramza hehe kubera kuri ibi bintu vya transmission harashobora kuba hari ikibazo c'ikintu cyuko bishobora kuba buye kuva muri Kongo bagaca bijana hariya barafise igituma babijanye je ni pour des raisons techniques niko ndavyibaza. Hama yabuze ikindi chef wa Etat major Prime General Prime Niyongabo yagiye Gitega na helicopter agacagaruka agajaja muri Kongo. Urugendo rw'umushefu wa Etat major yagiye nkuru agiye nk'Igitega harimo ibintu bibiri hashobora kubamwo kimwe. Kicambere ashobora kuba yagiye kugira kozere morale n'abasirikare kugira ngo baganire yumve ivyo bavuga ingene bameze muga je nibaza ko atari cyo camujanye kuko urugendo rumva rwarihuse kozere morale kenshi rateba nibaza yuko yagiye kubona abakomanda b'amakambi hari abakomanda bijya region hari iyo agiye kubaraba rero kenshi sinuvanga babashiriye amategeko kuko amategeko barafise uburyo bayarungika bikingiwe n'ibintu by'igisirikare ari amategeko y'ama SOE n'amayentuze hanyuma mugabo abagiye ico bita consultation kubabaza bo ico biyumvira je nibaza ko cyane imbere ko aja muri Kongo yaragiye hari yavuga ati hariho komando hariho n'abandi
ngomba nabazi ico biyumvira ngende muri Kongo mfise ikintu ntwaye iki nkabivuga yuko nishimikije yuko muri iyo ntwari hari umuntu agomba yuko abasirikare bataha ni Prime Niyongabo Perezida w'u Burundi umukuru w'umugambwe n'umukuru wa Assemblée Nationale bagomba ko bagumayo ndabivuga kubera harabaye inama mu misi yaheze ndabivuga nkurikije uko umwe wese yarafise aho yishimikije hanyuma ngarutse rero kuri itera imbere ku kibazo yavuze ibi vyerekeye ngo abasirikare kumbure imbere ko mwishura atera imbere hari ikintu muvuze muti hari abifuza ko abasirikare bataha hariho n'abatifuza iyo nama yabaye ryari bavuze iki murashobora kongera ko iminota mike kugira ngo abantu batahure ivy'iyo nama oya simvuga neza amatariki simvuga ngo naka yavuze ibi n'ibi kuko n'amakuru umuntu hagize umuntu iyo nama yarabaye mugabo Prime ubwa mbere yari Prime na Perezida aba bandi bararoyemo mu nyuma niwe cyane abona abasirikare b'ingene biriko biragenda yifuza ko bugaruka bakaza mu Burundi mugabo abo bandi murumva n'imvugo zabo baragomba bose ko baguma muri Kongo je nibaza ko biba bijanye n'ibindi kuguma muri Kongo birajanye n'uko bamwe hariho n'uwarunditse abasirikare muri Kongo arababwira ati mumenye ko muri Kongo mureye kugwana n'u Rwanda murumva hari imvugo hari n'ukuntu ko abantu babifata biba bijanye ni uko bimeze bon ngaruke ku kibazo ca kabiri rero itera imbere Valeur avuga agateka k'umusirikare ngo nakahe umusirikare Valeur iwe nuko agwanira igihugu kuvuga ngo agwanira abatwara agwanira igihugu akitanga ashobora kwitanga ku gihugu nico kugira ngo agwanire igihugu ateza kuba afise amakarita afise ukwitanga afise no kubaha abarundi kubaha igihugu ivyo nivyo nibaza amavalere yiwe hanyuma rero yavuze ati mbega gute abanyepolitike bashobora kumwika umusirikare kugwana muri Kongo nibaza ko kibazo yakibajije nabi kuko nta munyepolitike numwe ararungika abasirikare kugwana muri Kongo umuntu arungika abasirikare kugwana muri Kongo ni commandant supreme des forces armées niwe atwara igisirikare ntayegayezwa ni mukuru w'igihugu president w'igihugu aba ari commandant supreme des forces armées niwe afise uruhusha bwo kurungika ingabo mu ngwano mu Burundi canke hanze ivyo arabifitiye uruhusha n'ibintu bisanzwe kuvuga ngo ingene abarungitse kugwana iyo ngwana abarungitsemo murayemeye canke nimuyemeye mu bisirikare byo mw'isi byabaye hose ingwano zarabaye baragenda hamwe atabigomba bakagenda kugwana ivyo biraba nimwibaze ko n'abasirikare n'igihugu gikomeye nk'igihugu ca Trump tureka kumva abagiye kugwana bavuga ati natwe turakeneye kwitahira ivyo navyo dukeneye urumva hariho komanda ari hejuru arafise kubarungika ibindi hava kuri reaction yabo barungiswe ingene bigenda namaze kubivuga sino bisubiramo ama rero nawe yavuze ati igisirikare cy'u Burundi umuntu arashobora kucita igisirikare kubwi wanje igisirikare cy'u Burundi kiguma ari igisirikare kiguma ari igisirikare kandi gikenewe guhabwa iteka kuko ni igisirikare cy'igihugu cyacu ni igisirikare giserukira c'abarundi catwese naho kiba gifise inzego mbi hejuru ni igisirikare catwese ico gisirikare ejo coronka abagitwara neza kikaba ari igisirikare dushimagiza kizoba ari ca kindi nyene nibazo barabandi baje kizoba ari ca kindi dushimagiza kwera cyane usanga bagitwara neza kubwi wanje jewe twoguma tugihiteka agateka nguko bigi abantu bose ateza guhagateka igisirikare cyabo kuko si igisirikare ari kibi nabagitwara bameze nabi hanyuma ibi yavuze ibintu byo bihumba amajana 200 yavuze uyo mukuru w'umugambwe Reverien jeni baza ko ibi bintu abantu batavyumvise neza ngene yabivuze yaravuze ati ibihumba amajana 200 kubera ko yavuze ibihumba amajana 200 arazi igisirikare cy'u Burundi uko kingana mugabo arazi ku mitumba umwe wese abantu bimbonera kure bahari bitezwe kugwana
abo yiteze naba afise wenyene yibaza naba ibihumbi amajana abiri. Nico gituma avuga ati aboza kugwana boba bashika ibihumbi amajana abiri kuko bazoza kugwana n'abandi ibihumbi amajana abiri biwacu biwanje. Na nje niko nibaza, niko yabivuze, ntiyagira yumvira ngo yavuze ibihumbi amajana abiri gutya ngo apfuye kubifata uku. Arafise ico yabivuye, ico gihero yarasanzwe agifise mu mutwe, ahubwo yaradufashije kutubwira yuko hari abantu bashika nk'abamilisien bashika ibihumbi amajana abiri kugira ngo umuntu avyumve. Abo n'abantu bashobora kuba bafise inkoni, abandi bamwe bafise inkoho, urumva ko inkoho ziba zihari hamwe mu gihugu. Hanyuma uwundi yashikirije yavuze ikibazo, yavuze ko ngo abasirikare ngo bafashe anotage abandi. Oya, je sinaza ko abasirikare bafashe anotage, bafashe bugwati abantu, ahubwo je nuvuga ko erega abasirikare Burundi nibo bafashwe bugwati n'intwaro. System irabafashe bugwati kandi birabagora kwikura muri uko bafashwe bugwati. Mugabo ni ikibazo cyabo, twe ntashobora kubafasha, inkoni bazifise, bagomba ko tubakurayo baraziduha basi barabe ko tutabakuramo. Mugabo mu gihe bari bafise ingozi z'igihugu, ingozi z'amakori twatanze, ingozi z'abanyagihugu, nibo bikura muri ubwo bugwati bwabo, nta wundi yobakuramo. Hanyuma yabaje n'ikibazo ngo yuko ngo ingene hoshobora kuba ihinduka atamaraso arinze guseseka. Ivyo jewe nta politike nzi nkurikira, jewe politike sindayizi gose. Sinzi ngira amatora agenze neza aho byoshobora guhinduka. Mugabo bitegerezwa kuba amatora agenzwe neza. Amatora atagenze neza naho nkuko byama biba, je nyaza ko bigoye kugira ngo bihinduke. Siniko navuga ko boteza gufata ibigwanisho, je bishobora guhinduka nejo bigahinduka atawugwanye ngoma mashi. Jewe ikintu ni uko abarundi baba bameze neza, bakamererwa neza, bigahinduka neza ku barundi bose atawuvuga ubwoko n'ubu. Murakoze cyane Gracier Rukindikiza. Innocent Muhozi, namwe nizera ko mwagiye murandika, mugerageze namwe kwishura mutumbereje nka Gracier Rukindikiza. Ngira ababajije urutonde nimwe mumenya uko murukurikiza. Urakoze Gilbert. Ikamere kuri iki ibihumbi amajana abiri cyavuzwe kuva kare. Barafise schema de quadrillage y'igihugu, barafise uko bagize schema bibaza ko yobafasha gukontrola igihugu, niyamyo bavuga ati nta mwobo tutazi n'ibindi. Ariko turazi neza ko iyi ntambara itanguye, iyo ni illusion. Kandi intambara si ubwinshi bw'abantu, si ubwinshi bw'abasirikare, n'ubuhinga bw'abarwana. Abarwanya leta y'u Burundi nibagira ubuhinga bukwiye, nubwo bwinshi bw'abantu bawe burashobora kukubana ikibazo. Ibihumbi amajana abiri rero avuga ni kwa kundi kwabo bamamenga bibaza ngo ibintu byose ni nombre. Oya habana gatoya. Muribuka ko Israel yarwanye n'ibihugu by'Abarabu hafi byose. Israel yari ifite abantu batagera miliyoni 6 icyo gihe. Egypte, Syria bose bakoranye, Israel irabanesheje. Kubera iki? Si ubwinshi bw'abantu, si ubwinshi bw'abantu, ni karite y'abarwanyi, icyo batumbereje uko barwana n'ibindi bya gisirikare nyene. Hajya no kwiha moral, soladi no kwiha moral, no kugerageza kudemoraliza abandi ngo bumve ko naho bogira ibyo bagira ntibazopfa. Araza ati ntibazopfa barashikanye ibihumbi amajana abiri. Reka mvuge ibihumbi amajana abiri, bumve ko ataco bazoshikako. Bashobora kuba ibihumbi bingahe, buryo urusasi ruvuze ibihumbi amajana abiri, ubikoranije urusasi rukavuga, umwe wese acaba umwe, ahiga kuraba ko agatwe kiwe uru rusasi rudatumbira agatwe kiwe. Reka ntitubite ku mwanya ibyo, mugabo logique niyo, no kwibaza ngo ni quadrillage physique y'igihugu irafise icyo kumara, ariko siyo determine intambara. Ideologie ya FDLR ni professeur yakibajije, nibaza ko ari professeur ya abrevation yiwe. Ya FDLR na CNDD-FDD irahuye dès le départ. Kuva CNDD-FDD itangura ihuje imigambi na vision y'amasosiyete yacu n'intera hamwe zo kwa Habyarimana. Nta birebire birimwo, basangiye ideologie nicyo gituma no gukorera bakorana. Mu gihe iyi migambwe yose ituruka kuri Parme Hutu, bya byiyumviro byo kuvuga ngo rubanda nyamwishi, ibihugu kamenga ntibikibaho, Uburundi ntibukibaho, turabahutu, turabatutsi, turabahutu, turabatutsi, turabarundi.
igihugu umenga ntikibaho muri conceptualisation yabo mu mitwe, vyabaye ibyo guharura abantu uravye amazuru, nayo mazuru nyene urihenda turabizi twese. CNDD-FDD rero nantuze na FDLR nta gitangaje ko bakora bimwe, bakorana, basangiye ideologie, basangiye amamuko namwe, intumbero ni imwe. Iyo ntumbero nayo nyene ntahigera, kuko urabona ko no kuri Habyarimana yarishe abahutu, yarafunze abahutu, yarishe Kayibanda amwica nabi cyane washaka. Hari abandi bari bafunzwe bafungujwe na FPR mu ntambara. Kugerageza kugendera kuri ibi bintu bya nombre bisuzantanda amoko, nico cyonyine bafise bagenderako, bubakirako, bizeye ko ari cyo cyonyine cyo bafasha, cyo bakingira. Ibihumbi 300 sico kituma intambara uyitsinda cyangwa uyitsindwa. Intambara uyitsinda cyangwa ukayitsinda ko urantunga. Burundi.org bwegeri cyane baza ko tutobita ku mwanya biriya bintu byiwe, kuko sinimo ko ari Burundi.org, sinimo ko cyitwa. Extremisme yose irateba igahura n'iyindi extremisme. Aje yituma extremiste tutsa agakokeza kurya ahora kokeza, aba ariko arakorera umu extremiste wundi muhutu, ariko arakokeza ibyo abahutu by'aba extremiste nabo nyine barateba bagahura. Nta gitangaza kirimo. Extremisme ethnique d'idéologie ntawe uzifitiye monopole. Sizo kuvuga ngo siza abahutu gusa, siza abatutsi gusa, aba extremiste bama bariho, abafashiste bama bariho, ini buraya bariho abafashiste, dusanga alliance agoye gutegera yabaye. Donc aya extremisme yabo nta gitangaza kirimo ko atebaga ugasanga ariko arakorana. Ibyo ariko arakora bifasha uriya mu extremiste wundi ari en face yitwa ko ariko ararwanya, kandi bagateba bakagira amasempati. Ari wavuze amadetaye amwe ku bintu bimwe je ntarinzi. Ama extremisme arateba gahura, ama intérêt yabo arateba gakonverja, nta gitangaza kirimo. Ntihagire uzo kwihenda ngo kubera umuntu yigize umututsi kurusha abandi batutsi ariko arwanira abatutsi, yigize umuhutu kurusha abandi bahutu ariko arwanira abahutu, oya, birateba bigakonverja. Barya extremiste ugasanga bariko barakora basengera ku mugozi umwe. Ati armée ou abanyerondo ni Reynolds. Icyifuzo baje bafise abantu bari ku butegetsi no guhindura igisirikare milice y'umugambwe. Kwindikiza bivuze mu kanya gaheza avuga ati urya yavuga ngo ibyara by'inkona. Ibyo byara by'inkona igisirikare nta nico abona inkona. Igisirikare byifuza ko kiba milice, ntibyakunze tout à fait, barabigerageza baguma bikoresha, barafisemo abantu babo bagerageza kuyikoresha nka milice. Kuba ari abanyerondo harimo abasirikare muri icyo gisirikare, hakabamo n'abandi babashiramo par complaisance etc. Ariko la volonté yabo dès le départ yagumye iba yuko igisirikare kiba igisirikare cy'umugambwe, iba milice y'umugambwe. Ni kurya bashitse bagirisha amanama, umugambwe ugirishije inama, abasirikare bari bitwa ko bavuye muri uyo mugambwe bakaja mu nama y'umugambwe, babandi bakera nabo bagasigara ngaho bicaye. Nico cyatumye dushika dushitse. Ni volonté y'umugambwe yo kugira igisirikare cyitwa ko ari milice yabo, batuma gukora kidakorera igihugu, kuko ukorera igihugu ukorera abanyagihugu bose, ukingira abanyagihugu bose, nabo si ico bashaka ikibafasha kwarasina ubutegetsi bwabo bushingiye ku macakubiri. Nayo nyene ari amacakubiri de façade finalement, kuko iyo hageze ko hagira uwitwa ko ari umuhutu adahuje nabo, nta kibabuza kumuniga, nta kibabuza kumutoteza, nta kibabuza kumwangaza n'andi mabi akorerwa abandi barundi bose. Hari umuntu afise izina ngaha ntubahuka kuvuga résoudre le problème sans effusion de sang. Nicyo twese twokwifuza, kuko yaba Ndayishimiye, yaba Reveriyano, yaba Prime n'abana b'u Burundi, imiryango yabo n'abana b'u Burundi. Ejo nitwagira amahirwe bagatsindwa, twizere ko abo batsinze bazobafata nk'abana b'u Burundi, niyo miryango yabo
bazoyifata nk'abana b'u Burundi. Twe twifuza abantu bose tuvuga tuti ibintu bigomba guhinduka, si kugira ngo bihinduke hahinduka abahangayika, oya, no kugira abarundi ntibasubire guhangayika, abarundi bose nabo nyene bari muri iyo systeme nizo mbonerakure zisubire kugira ubuzima, ziruhuke, ziba abantu mu bandi bantu, zireke kuba inyamaswa mu bantu. Kugerageza rero gutora inyishu, ugerageza kuganira, ugerageza guhanuza kugira gute, ni ngombwa, byari byo byiza kurusha cyane. Iby'amatora byo nta n'ukibivuga, ariko iyo byanse kuva na kera na rindi muri histoire y'abapeuple bose, revolution zama ziba ziciye mu bihe bigoye cyane, ariko twizere ko ibyo bihe bigoye cyane twocamwo byo bari byo gutuma ata murundi asubira guhangayika nk'uko abarundi bahangayitse. Ntabe Petero aretse guhangayika ngo Yohana atangure guhangayika kuri za mvo nyine. Si ibyo ntawe kwifuza ibyo, ntibikabe. Tugerageze twifuze yuko igihugu cyoba igihugu cy'abarundi bose batunganirizwa, nabo bakora ayo mabi umuntu akaraba ingene akora kugira bagume ari abarundi bene Burundi bakingiwe mu buzima bwabo n'ibyabo n'ababo, kuko Burundi turabusangiye, nta murundi agomba kuruta uwundi mu Burundi bwacu twese. Icyifuzo ni icyo, kugira ngo dushike aho naho nihaba hari abitambitse mu nzira, mu Kirundi baca umugani ngo uwanse umutego Uburundi bwaba bugeze aho buvuga buti nta kundi n'icumu rizoba icuma, ariko iryo cumu ribi ryo kugarura intahe, ryo kugarura ubuntu, ntibi ryo guhindura uhangayishwa n'icumu. Je nuko no kwishura ko simbona uko twoba tugishobora kuronka inyishu ata ntambara ibaye, keretse abantu bemeye kuguma bakererwa, reka dukererwe, bazotebe baba abantu, batazotebe bagira umutima mwiza. Ibyo nabyo urabona ko atari biteze kubejo, mugabo ntawo kwifuje ko bica mu ntambara, mugabo atakundi nta kundi. Murakoze cyane Innocent Muhozi. Pacifique nazwe namwe kumbure ntimuze kugaruka kutwo bamaze kwishura, mugerageze namwe mwishure mutumbereza, dukoreshe umwanya, ducunguze umwanya umwe, tumwanya urikura tujana, hanyuma tuhave twakira undi mugwi w'ibibazo. Yego murakoze. Hariyo utwo bagiye barambaza, niko uragize utesinde dasubiramwo ivyo bamaze kuvuga ko araho usanga mfise akantu no kongera ko gusa ntarinze gusubiramwo, nko kwa Bonfils aho yabajeje kuri ibi vyuma vya transmission. Ico cyo nyene je sindagifise, mugabo ahubwo ivyo mfise ni ibintu bijanye n'amaradar. Nuko muri no minsi igisirikare cy'u Burundi cyaronse amaradar menshi, amaradar ariko arashingagirwa ahantu henshi mu gihugu. Amaradar 3 yarungitswe Baraka, hariya hari abasirikare b'u Burundi, n'ayandi ariko aragenda ashingwa ahantu henshi mu gihugu, bibaza ko ari zobafasha hamwe boterwa n'amadrone, ariko nk'iyo y'Ibaraka yo nyene iramaze kubereka ko idashoboye kugwanya irya drone bavuga ko ibangamiye abasoda b'u Burundi muri biriya bice. Ku rugendo rwa Prime naho nyene iruhande y'ivyo Gracier Rukindikiza yamaze kuvuga, amandi ivyo no kongera ko bike nuko ku makuru mfise ivyo yagiye kurondera Kinshasa harimo cyane ibijanye n'amahera. Bijanye n'amahera, hari bajya abantu twari kuvuga mu kiganiro bagwariye mu bitaro bikunze kuvuga ko ari ivyiwe, bamwe ba Wazalendo, aba FDLR twavuze, n'abasoda ba Kongo bamwe. Rero hariho kujya kwishyuza ayo mafaranga, hariho n'amafaranga yazanye yerekeye abasirikare nyene, hariho yajazanye. Rero nta ninkeka ko mu byo bavugana hari harimo n'ibi byo kwiyumvira ikindi gitero cyo kugaruza Minembwe na Point Zero. Ibyo ntawo bikekeranya ko byaba birimo. Hanyuma ikindi kibazo cyabagijwe ikindi Bonfils yavuze ni yagarutse cyane kuri kica ya maradiyo twamye tuvuga na byabi za mbuga zindi ziriko ziraduka, zimwe ukabona ziri ku ruhande rw'abahutu baba extremiste, izindi zikaba ku ruhande rw'abatutsi baba extremiste, aho yagize ati bose ugasanga bariko barakorera iperereza. Nari namaze kubivuga ko hari ikintu Muhozi avuze gikomeye, avuga ati niyo bitabaye ivyo dufate, umva hari scenario zibiri, hari ibintu bibiri bishoboka. Ku ruhande rumwe nuko aba extremiste babaho ata kuvuga ngo bashinzwe n'umuntu umwe,
akabaho kubw'ivyumviro vyabo. Muhoza agira ati baratinda bagahura, kandi n'ukuri impera n'imperuka usanga uratangara iyo ubonye hari ivyumviro bitari bike bavuga co kimwe ukumigwa. Ku rundi ruhande nuko hariho n'imigwi yiza ivyitirira yabitumwe n'iperereza, ivyo navyo nyene biriho. Nk'amakuru mfise ni ingene uyu munsi imbonerakure iyo ziriko zirigishwa ziriya nyigisho z'amacakubiri zo kubabwira ko babangamiwe n'abatutsi, bakoresha amajwi yakoreshejwe mu maspace amwe y'ino migwi, ugasanga bashiriye nyene ayo maspace havugamwo ba Bwejeri nabo bakunda kuba bari kumwe, bakaca babereka ngo raba ivyumvira abatutsi bafise. Ikibabaje nuko baca bakata aho abo bantu baba bariko batuka twebwe, bakaca bagenda kubabwira ngo ibi nivyo ba Pacifique bariko, nivyo ba Muhozi bariko, nivyo bande bariko, batwara ivyumviro vya ba Bwejeri bikitwa ivy'iwacu. Nico kibabaje, nico usanga kibabaje, ariko ubu nivyo bikoreshwa mu kumvisha imigwi y'imbonerakure n'abandi ko babangamiwe gose ngo n'abatutsi muri kino gihe. Ndorere yabajije kandi nawe hari ibibazo yaciye ko mbona bimwe vyamaze kwishurwa, ariko kimwe cyari kijanye n'amategeko yagize ati mbega aya majambo yo kwa Reverend Ndikuriyo ntashobora kuzokoreshwa mu butungane ku bintu vy'ivyaha bikomeye biriko birakorwa bikaba ivyemezo cyane gose birashobora kuzokora. Ikibazo ni igihe biba bishobora kuzokora nyene ko habaho n'izo manza zivyerekeye, ariko hari ivyo avuga impera n'imperuka bishobora guhinduka ivyemezo, n'ibindi yavuze imbere biri mu bikoreshwa nk'ivyemezo. Muribuka ariko aravuga kora, ijya kora yigeze kuvuga muri Gitugutu 2015 irimwo mu vyemezo vy'ivyaha bikomeye intwaro ya Nkurunziza yakoze, usanga bigeze n'imbere ya CPI. Ajya amajambo arimo naya abandanya kuvuga ubu, ejo arashobora kuzofasha mu zindi manza. Urabona ko avuga ati atapimye kenshi ivyo ariko aravuga n'ingaruka z'ivyo avuze. Hanyuma ati ikica c'ibihumbi 200 mbona abandi bakigarutse ko ngira no kino kwirirwa ndagiteba ko batanze uburero bwinshi, ngira n'akarero nako mu Rwanda iya bino biharura ivyo bikora nta kuntu na kumwe FPR iba yaratembagaje intwaro ya Havyarimana, yari ifise intera hamwe zingana ukuri hano, yari yahagurukije miliyoni n'imiliyoni z'abantu, ariko FPR ikabatsinda bari ibihumbi bike cyane ataho vyitiraniwe. Rero n'abandi niyaza ko babivuze neza, ahubwo sintwara umwanya w'abandi uko vyasiguwe. Yabagira ati avuga by'ibihumbi 200 ntiyo bari ntumbera, ahubwo ihagaze ku guhonya abantu. Naco Rukindikiza yakishuye neza, reka ndakirengane. Ikindi kibazo cabajijwe ngiye kuvyo kwa Reynold, nawe nyene yagarutse gose kuri bano bantu bakora amaspace. Bajya abantu hari n'igihe iyo turiko turanabishura baba batomboye, ariko iyo tubishuye ku vyo bakora umenga baranatomboye, ngira nta vyinshi je numva noza kubavuga ko, kuko bobo ukumva ko twabateye iteka kuba twanabakoze ko ikiganiro, boca bakora ikindi baryohewe ngo turaje ishinga. Gusa ikibazo yambagije do precision nico ngomba cyonyene nishure ko yambagije ati uyu Christian Nduwimana twaba muri 2015 twebwe twaronse alerte imwerekeye we yavuga ko yafashwe na Gahomera. Abantu barazi ko ntazi kubesha n'ukuri iyi ntayonzi, kandi uyu imbere yuko atangura kuvuga bijya avuga yarantelefona kanashima ibikorwa Foko dikora, yari karadusaba ko yofasha ndondeza ama programme yo gufasha nk'abo bahungabanye mu mutwe. Ivyo ariko arabidusaba ko agomba kurondera aba partenaire bo bikorana. Yari umuntu n'ukura akunda gose ibikorwa vya Foko. Imyanya yose vyashitse tukaganira, nta munsi numwe yigeze ambwira ico kintu. Nimba vyarabaye ni vyiza, umuntu yoshimira Imana ko yoba yarafashwe na Gahomera akamurekura, kuko Gahomera murazi nyene ko yabaye Gahomera ivyo yakoze n'amarorerwa muri biriya bice, abo yafashe yisha abantu benshi cyane mu buryo bubi. Rero nimba uyu yaramufasha akamurekura kubera ko batanze amafaranga menshi, umuntu yomukeza waza bagize amahirwe abandi benshi bataronse. Gahomera yaramaze abantu. Hanyuma igisoda cuno munsi ko baba barabadoriya mu bintu nubaha, rero je araguma nko kubaha igisoda burya ndacubaha. Ni naco gituma niyo bantu abajije ndabumva nka ikibazo cyabo nkagishira habona, kuko bumvirije
abasoda sibo babi, abasoda bafise indongozi zibi, guhera ku mukuru w'igihugu n'abandi bari hejuru mu gisirikare nibo babi, ntabwo abasoda ari bo babi. Ivyumvira abasoda bavuga bavugishije bisa n'ibi vyacu, nta tandukaniro rinini ndabona. Kwipfuza kwigugikira bavyipfuza nk'uko kwacu babivuga uko nyene tuvuga, nta tandukaniro ndabona dufise. Rero igisoda ndasanzwe ndacubaha. Hanyuma kwibaza ko abasoda b'u Burundi badakomeye navyo nyene sivyo. Abasoda u Burundi bufise harimwo ubwa mbere bw'abasoda bagwanye kuva kera. Iyo wa mushikiranganje avuga ngo aba FDLR ngo ntabakiriho ngo aba mu bakoze genocide, naho nyene umuntu yonamutwenga, kuko mu gisoda cy'u Burundi hariho benshi barabasoda deja, barabasoda mu 94 bariho n'uyu munsi bakira abasirikare. Hariho abari mu kiroberi mu 94 n'uyu munsi ari abasirikare b'u Burundi. Bikwereka ko abantu bo mu 94 barimwe abatari bake n'uyu munsi bakiri active. Tubaye turareka ko uko abandi babisiguye ideology yo idapfa igenda irahanahanwa mu ma generation. Rero ukubuyaza ko baba badakomeye, harimo abantu bagwanye ico gihe, hariho abagwanye muri za Somalia berekanye ko bari bakomeye, hari ibindi bice bagiye baragwanamwo. Gusa bimwe mu biboneka hariho kugwana intambara batumva, ica kabiri hariho ko bafise ibigwanisho bitari ku gihe n'ubuhinga bumwe bumwe bahabwa ubu butajanye n'intambara z'uno munsi. Hariho kwinubana kuri muri ico gisirikare naco nyene kirakomeye. Ivyo birimwo ariko ntawo kwibaza ngo ni igisoda kidakomeye burya. Baramutse bemera kugwana, ntawoca yihenda ngo ikiroberi kizotera umunsi wa mbere giheza vyose hamwe abasirikare bahari bo kwemera kugwana. Umuntu yoba yihenze, ingwanira amara umwanya, kumbure ingene izohera n'ivyo tanumwe bimenya, ingwana itaraba. Ni wa mugani w'igifaransa bavuga ngo il ne faut pas vendre, abantu yigera umenya ngo izohera gutya. Gusa iyo abantu bafise une cause, abantu bafise ico bagwanira c'ukuri, ico kirabaha inguvu. Mbere na ca gisirikare cyo nyene ukagisangamwo abahava bahindukira gufata ya cause mu gihe ari cause y'igihugu. Jewe impanuro noha, navuze nti sindi mu mihari y'abagwana, niyo ntanze impanuro ndazitanga hose, ndazitanga ku gisoda c'u Burundi, ku batwara u Burundi, ndazitanga no kuri abo bandi baba bafashe umuheto. Nibaza ko defi nkuru abafashe umuheto bogira arico bokora ko cyane uyu mwanya, niyo gushobora kuboneka ko ari cause national, kandi bagashobora gukora ku buryo abantu bose babiyumvamwo ko arababo. Ico rero kikorerwa mu bintu byinshi, mu nyubako, mu mvugo, hari byinshi bogerageza bikamera gutyo. Ntibaze bahave baboneka nkuko wari uruhande rumwe rwa politike, ubu umugambi umwe, coba igice kimwe cy'abatemera ubutegetsi cyaje kwihariza la cause, urugamba rwose rw'abarundi bagwanya amabi ari mu Burundi uyu munsi. Hamwe iyo ntambwe boyishobora, bagashobora kubikora ku buryo abantu bose bumva ko impinduka ikenewe mu Burundi, biyumvamwo ko abo bantu ari abantu babo. Ntibizoteba ko n'igisirikare cyo nyene nakibabwiye kare, nigeze kuvuga nti hari icyo nari kuvuga inyuma n'ubije abasirikare bavuga, abasirikare cyane cyane bato, ivyo nibivugwa n'abasirikare bato. Abasirikare bato bagira bati twebwe twobona niyo mihari iteye vy'ukuri, tukabona ko baje vy'ukuri, baje kurondera impinduka, ni twebwe tuzokwigira imbere kwirasira bajya badutwara. Ayo n'amajambo maze kumva mu kanwa k'abasirikare barenga 10 badasangiye ubwoko, binjiye mu gisirikare bava mu mpande zidasa. Bajya batoyi bavuga bati twovyibonera ingene abantu bacu baturiye, ibi bizuba ariko barubaka babikuye mu maraso yacu. Mubo bidogera cyane harimwo abakomanda Kongo, bavuga ngo komanda Batena akazisangiza muhango muri saki, bamwe bakayasiga muhira, ayandi bakaja ku rugamba, basoda bakabura ibibatunga. Komanda Batayo tunze amahera ategera uko angana, bataha bagasanga mu komanda Batayo yubatse etage. Bati bijya bizu byabo byose ni twebwe twogenda kuvyimenagurira. Ishavu ni rya kabiri nkoresheje ijambo. Ishavu riri mu basirikare hamwe abatwara igihugu n'abatwara igisoda borimenya. Nibaza ko waba mbere mu kumva ibituvuga bakarondera n'ingoga ko haboneka amahoro atantambara ibayeho, kuko
mu bazobatangaza n'abasoda babo nyene bibaza ko bafise igisubiyemo ubwa kabiri nibaze batangare umunsi bazoba bakibonye. Eh, rero abasoda ndabubaha jewe bavyumva aho bari ko je ndi mu bantu bubaha abasirikare n'ibibazo bantura ndabishira habona kuko ndabubaha ndabatahura. Hanyuma mu bindi nabajijwe hari waciye ambaza kisa n'ico nyene ngo bipfira hehe ngo umusoda aje gutabaza umusivile. Iki ndamaze kugisigura je ngenda gitahura. Abasirikare baratandukanye na twebwe abasivile. Umwe wese ntiyidobora ngo ndagiye kubikora uko mbonye nkuko umusivile twebwe umwe wese aravyuka agira space yiwe, uwundi akavyuka akandika inkuru ziwe. Busiko bameze birasaba ko babitunganije, birasaba ko icumviro baba bagihurijeko, birasaba ko hari umurongo biba vyafashe umwe wese abikoze kuko ari ukwiyahura canke nivyo vyo gutoroka atoroka. Rero uravye igisoda cy'uno munsi ko kimeze, ukuntu bazananye ahantu hadasa, ugucungana kuri muri bo, ukuntu bibagora kumenya umuhemu n'uwo kwizigira, iyo niyo ngorane gushika uyu munsi bagifise. Ariko iyaba bose bari bazi ko bari ku murongo umwe, ni ibintu bokora mu mwanya muto. Ariko uko bimeze ubu birabagora kumenya uwo bari kumwe n'uwo batari kumwe. Navuze ko naho ufatira ku vy'amoko usanga bigoye, naho ufatira iyo baje bazanana urasanga umu XFDD, aba XFDD batinya aba XFAB, aba XFAB bagatinya aba XFDD. Ni ikibazo gikomeye kiri aho hantu, umwe wese yumviye impinduka yitega kujya wundi ari we aza kuvyica. Rero bimeze gutyo baracyafise ingorane ntahura, ariko nibaza ko uko bihe bizogenda bazotora nabo umuti wabo ingene bawugenza. Murakoze. Murakoze namwe Pacifique Ntazwe, ngira ngo Jibe twakira umugwi ugira kabiri wabifuza kubaza ibibazo. Umunywanyi akwirikiranira ni Ombudsman, niyo bariko batwumva naronse akanya Alice. Ego ariko Alice imbere yuko twakira no munywanyi twibutse abariko badukurikira yuko abari ku murongo basavye amajambo ari benshi, abagiye gufata amajambo baza baronka iminota ibiri mugerageze kuyubahiriza kandi ntihagire ubusubiramo ikibazo cyamazwe kubaza. Alice murashobora kwakira uwundi mugwi w'ibibazo. Ego numvise GCN ngo yaronse akanya, reka tumuhe ijambo mfatiye iminota 2 mubaze ikibazo canyu hanyuma se twakira Ombudsman. Ego murakoze, reka ndabashimire ko mwampaye ijambo. Ikibazo canje ndabanza kugitumbereza kuri parti imwe kuri Pacifique Ntazwe, indi parti kuri abatumire bose. Ikintu nagomba kuvuga ca mbere ni nka information. Haraheze isomene zibiri hariho delegation ya CNDD-FDD irimwo abapolisi yagiye mu Buganda, bavuga yuko igiye kurokrita interahamwe. Sinzi ko ayo makuru mwoba muyafise naho vyoba ari vyo muba mwibaza gute kubera iki Uburundi CNDD-FDD yoja kurokrita interahamwe kandi tuzi yuko abo bantu ari abanyarwanda. Mwibaza yuko boba bagiye kubarokrita kubera iki? Ikindi ca kabiri ni kibazo kija kuri Pacifique wenyene. Sinzi yuko imiborogo y'abarundi Pacifique imushikira, amaborogo avuga ati abarundi turarushe, ubu nta bantu benshi tucizeye, tubona yuko naboza bohava batatugira nka CNDD-FDD. Mugabo bakavuga bati Pacifique Ntazwe turamwizeye yuko petete ko ico ashobora guhindura ku butegetsi bw'u Burundi mu gihe akuye iyo casquette yo kugwanira agateka kazina muntu agatwara igihugu. Uko yobicishamo sinzi uko yobigenza. Iyo message abarundi bamuha amaborogo arayumva, yo yavuga ko iki yo babwira iki? Murakoze no kubahiriza umwanya. Uwundi munywanyi Alice. Ombudsman ni wakwirikira, niyo bariko batwumva yo kugura mikro yiwe akashikiriza ikibazo ciwe. Ego ndabamukije mwese, Gilbert, Alice, murakoze kuri ijambo muduhaye. Nari mfise ibibazo ariko finalement umutumire Pacifique umengo yabyishuye, ariko reka ndamushimire. Ariko aravuga burya nimba ari institution tugomba kubaha ni gisirikare. Burya igihugu cyose
muravye neza gifise igisirikare kiri discipline, igisirikare gifise novuga du patriotisme, n'igisirikare gishobora gushiraho ntuza les socles iyo société yo kubakirako kandi gatera imbere. Ariko kubera kare nariko ndumva abantu bariko umengo bakidenigra ngo n'abanyerondo ngo bafite Umbure nimba ideologie ombudsman ikibazo cyamaze kwishurwa udufashe kugira ngo abandi baronka akanya kubaza nimba atakandi kabazo ufise duhe ijambo ubundi tukoza. Ego nanjye guheza kandi Ego murangize nta kibazo muracafise umwanya umunota. Ego kurangata okay, urakoze cyane Gilbert. Rero nariko ndavuga rero igisirikare burya ntabwo ari abanyerondo, ntabwo ari aba FDLR. Surtout nashaka gukewa ikibazo bamwe bariko baribaza ku majambo Reverien yoba yavuze ngo abantu bashaka kugwana, bashaka kugira igisirikare cy'ikinyeshamba, umutahe bogomba kuzana ni amaraki abiri. Ku batazi icyo bisigura amaraki ni 2000 hommes, ntabwo ari 200,000. Nubishe Mutama Innocent ariko abivuga, ariko ngira sinzi ko ikirundi kizi neza iyo bavuze Iraki mu kirundi ni 100,000, avuze amaraka abiri no kuvuga 200,000. ngira ntitwoja mu siguro zirezire, ikirundi kirumvikana ombudsman. Ngibaza akabazo ahubwo kugira ngo duhe umwanya wundi. Urakoze cyane. Donc na reka mbwire Gracie Twala je ni focus akenshi mu kintu kijanye n'umutekano na monovuga inzego zigejwe umutekano. Nkawe ufise experience mu bijanye n'igisirikare Gracie, ni gute mwebwe mwakora bigatandukana uno munsi le fait que nakubona ahantu hose ugenda udenigre iki gisirikare uvuga ngo c'est une armée en pacotille, ariko bikananira abari mu ishamba mu kwinjira muri ico gihugu ngo batere ngo bogitera bakagifata. Ego ibyo none biragendana. Murakoze ngira ikibazo cyumvikanye ubu kiratomotse. Gracie araza kukishura. Twokwa kirundi munywanyi Arise. Umunywanyi akurikira ni Dignité, niyo bari kwatwumwe kugurura mikro yiwe. Dignité jambo nigwanye. Ego murakoze naye ndabaramukije, reka naje nyarose cyo kimwe n'abandi. Ndabaramukije cyane mugira amahoro n'amagara. Reka mbere ku gisoda nje nkurikiza ku kirobera hanyuma nje mekereza ku majambo ya Reverend Koriyo nubwo umwanya ari mutoyi. Ariko mwibuke ko mufise iminota 2 Dignité, ivyo abandi bavuze mugerageze kutabisubiramwo. Akabazo ka mbere mukabaza nde? Nta n'ikibazo mbaza ni just en commentaire ushaka kugira ko commentaire na jewe nja gushako ndenga na jewe ndibaza yuko nja kugerageza kuyubahiriza. Ego mutuwe kwijambo. Ego kucerekeye igisoda, ico gisoda nanje ndakizi, ariko ikintu nemera igisoda, burya igisoda abantu baba civile turakwiye kubatahura cane, bafise amategeko abagora cane arengeye naye abasivile. Uno munsi rero sinibaza yuko twota inkubire ku basoda. Kubera iki? Kubera ubu bwoba bashize mu basivile. Uno munsi n'umusivile nawe nyine atinya bahora bicarana ndeke mu gisoda bishobora gukorako. Nukuri burya umusirikare niwe afise amategeko amugoye kurusha n'abasivile batagishobora kwizera nabo bicanye mu kabare. Ico ni cambere. Ishaka kabiri shaka kuvuga ku kintu citwa ikirobere kugira sinje muntu uza kwira nubahiriza umwanya. Ku kintu citwa ikirobere. Ikirobere burya umuntu wese akivuga ngo no munsi kirahari ngo mbega rero tabarira komesha nikomeye. Ivyo bibazo turiko tubibariza ubusa. Nkunda kuvuga ko ubundi kirobere ugitegura ni leta nyene. Ntushobora kwibaza ko uzosiga abantu badashobora guhonyoza ikirenge mu gihugu barenga ibihumbi n'ibihumbi, hanyuma wibaze ngo uzokwevita ikirobere n'abari mu gihugu ukababuza kuvuga, ukabateza ubukene, ukabarero nk'ivyo leta bakorera. Ubu uri kuribesha kiba ari kibazo c'umwanya. Uzoza wese azoronka ahazokwira vitaya, ico no kwita romendeve, azoronka azokura abo bantu kuko abo bantu bakene gutaye wabo. Aho mpereza ni kwijambo rya Reverend Kuri. Reverend Kuriyo sindamutandukanya n'abandi bategetsi ugiye kuraba intwaro zagiye zigira iyo zigeze mu bushorishori zigomba guhera zama zivuga amajambo nk'areveye avuga cyo kimwe n'abandi n'utwara igihugu. Kenshi bavuga yuko abatwara igihugu canke abamaze igihe mu butegetsi amatwi yabo ntiyumva n'amaso yabo ntabona.
hari ikintu kimafrape mwavuze ijambo ndikuri yavuze mugabo kimafrape uravye abantu babajije ibibazo ryabaye irya mbere kuva nakaba nabonye abantu bubahuka kumubaza ibibazo biri pertinent cane gose bakamubaza ibibazo wumva yuko kera bitahura vyubahwa kubazwa umukuru w'umugambwe aho bose bahora baza basasira. Ica gatatu ari naco mpereza ko iyo umaze kubona abantu bari mu butegetsi bameze gutyo benshi kugira bazobone ivyo abantu bababwira babanza kuva ku butegetsi muzobibona mu butegetsi mwarabobonye nibaza ko mutari bato bajibe na je nabibonye. Iyo uvuganye n'abantu bari ku butegetsi kera ukibuka amajambo bakwishura ugasanga uno munsi bari muri situation twese turimwo usanga wibaza ati uyu ni wa muntu twaratubwira ivyaba mu gihugu imibiriro y'abantu umurira kwabo ntibavyumve na reveriyo ndikuriyo sinibaza kari kure yabo ubutegetsi bwabo kenshi bumeze uko iyo bugomba kurangira. Murakoze. Urakoze Dignité no kubahiriza umwanya Alice. Uwundi umunywanyi akurikira Ejribe ni Germain Rukuki niba ariko atwumva ari hafi yo kugurura akamikro kiwe. Germain Rukuki ni muri hafi. Ego mwiriwe neza Alice, mwiriwe Gilbert, ndaramukije n'abariko bararemesha igiteramo Muhozi na Pacifique na Rukindikiza. Yego muduge kwijambo. Ego murakoze, ico nashaka kuvuga ni kimwe biraca kuba atari vyinshi cane. Le droit à la vie et pour tout être humain en fait. Hanyuma être contre l'existence d'un être ugerageze Germain Rukuki kuza murasigura amajambo muvuze mu Kirundi kuko kino kiganiro kizokumvirizwa nabumva Kirundi abanyagihugu batwumviriza bakeneye kumva ubutumwa mukeneye gutanga. Ego murakoze. Ariko nshaka kuvuga nti uburenganzira bwo kubaho nubwo umuntu wese nubwakiremwa muntu wese kandi umuntu wese yaremwe n'Imana bisigura yuko kwifuza yuko undi atabaho atobaho nukuja kubiri nuguca kubiri n'umuremyi yaturemye n'Imana kandi dufite ubwo burenganzira twese tubusangiye. Rero izi chantage batwamizamwo iyo habaye agakomye kose ngo bohonya abantu je nibaza yuko bihagarika kuko abarundi iyo bababaye birumvikana yuko barondera inyishu y'ibibazo bihari. Rero nagira nsabe Muhozi nk'umumenyeshamakuru yakurikiraniye hafi jenoside yabaye mu Rwanda, yibutse abarundi n'abarundikazi cane cane ngira ngo izo mbonera kure ivyo bihumbi amajana angahe babona yuko bashobora gutuma bagakoresha muri ibi n'ibindi ari ugusesa amaraso cangwa guhonya abandi barundi, abibutse ingaruka mbi zabaye inyuma y'iyo jenoside, ingaruka mbi zakurikiye. Ego nagira ngo ngira kukwishura aciye ku masonga kubera ko ico bakibaye ikindi kiganiro mu kindi. Ego akanyuma Germain Rukuki. Nta kibazo nagira ngire ko nsaba Rukindikiza nk'umuntu yaciye mu gisirikare aho ihonyabwoko mu Rwanda ryategurwa abasirikare babona barorera hanyuma rikongera rigashikaho rishigwa mu ngiro. Burya nibaza yuko mu nyuma yaho babonye yuko bihenze mu kureka yuko iryo honyabwoko rishobora kuba kandi bari bafise uburenganzira ubushobozi inguvu zo gushobora kubihagarika. Rero nagira ngo nsabe Rukindikiza agire icahanuye igisirikare c'u Burundi abasirikare b'u Burundi. Aho nagira mpereze kuri Pacifique nawe yohanura iki abatware b'u Burundi kuko abarundi bose baba n'abandi barifuza yuko babaho mu gihugu cabo neza mu mahoro. Rero ahanure abatware ababwire igikwiriye kugira ngo
abarundi bari mu gihugu n'abari inyuma y'igihugu bose bashobore kuronka uburenganzira bwo kubaho neza mu gihugu cacu c'u Burundi. Murakoze Jerome Rukuki. Twibutse abandi muza kubaza ibibazo yuko mwogerageza mukabaza ibibazo bijanye n'ikiganiro cuno munsi, ngira abatumire baza kugerageza mu kwishura ibibazo bitajanye n'ikiganiro guca ku masonga kugira ngo tuze gucunguza umwete kuko twava dusanga twahinduye ikiganiro. Reka twakira undi munywanyi agira gatanu Alice mu mugwi wa kabiri, hanyuma abasigaye turabakirira rimwe mu mugwi wa nyuma, hanyuma dusoza ikiganiro. Egome Gilbert, umunywanyi akurikira ni Albert, niyo bariko atwumva kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe. Ego murakoze kumpa ijambo, sinzi ko munyumva. Turabumva 100% duga kwijambo. Sawa murakoze, ndaramukije abatumire nongera ashimira Focode yateguye iki kiganiro. Ikibazo ca mbere cya ukibaza Gracier, nk'umuntu yabaye intwaza ngabo mu gisoda akaba yari yegereye n'umukuru w'igihugu, turabona uku gutsindwa cyangwa aya madefete akurikirana igisoda cy'u Burundi kiriko kiragira muri Kongo. Wanashaka bavuga yuko baba bari baronse ubufasha, harimo bwa Eric Prince yavuze yuko amakuru twumva yuko ikirere cyo cari gicungerewe, ariko bikagenda bagahakwa kwicirwayo n'amadrone byavuzwe ngaha. None ku bwanyu nk'intwaza ngabo ni giki canke mu nama yobikorwa mu biro bikuru by'igisirikare canke mu byo baba babwira raporo babaha umukuru w'igihugu, ni giki uyu yararongoye izi abasirikare mu gisoda uyu batazi General Muzinga yoba yarahaye nka raporo uyu mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo? Hama ikindi naco nshaka kubabaza, uravye ibivugwa muri iyi ngwano ntaho twigera tubona umushikiranganje wo kwivuna abansi. Mu bisanzwe mu bindi bihugu twama dubona ari umushikiranganje wo kwivuna abansi yirukanka hariya. None uyu Prime niwe yoba ari we afata izo fonction zose, donc ubwo ivyo bikorwa byose by'umushikiranganje no kuba umukuru w'igisirikare, cankwe no kubera umushikiranganje yoba ari umusivile atababizi? Kugira rero bashireho umushikiranganje w'umusivile mu karere harimo ingwano, ubwo n'ivyo babifise uwundi mukino twebwe tutabona. Hama ikindi kibazo nashaka kubaza cyane kuri Pacifique, andiko ndaca kumusanga kuko ibibazo nashaka kubaza hari ibyo numvise byishuwe. Mwatubariye yuko Muzinga yavuze yuko yagirije ujya atwara abasoda muri Kongo, nimba yije Kuniase, yuko yoba ari watanga amakuru, ariko muravuga yuko Muzinga nawe agumaho ahakwa kenshi havuye akaba ariho baca batera. Ubwo si we yoba ahubwo atanga amakuru, akaba afise nuko bamwemera ati wewe icyo uzotubwira tuzokora uhavuye, amagaca arondera bijya twita mu gifaransa bouc émissaire, uwo yobisenderako. Ama ikindi kibazo mwavuze Pacifique, mwavuze ngo muriko murageranya ibyo mukuru wa CNDD FDD yavuze Reveriyano, muvuga muti basi nibatumi bagira Mbayahaga nk'umukuru w'umugambwe. Amakuru tuzi Mbayahaga n'umuporona yoba mufise amakuru peut-être asumvye aho yoba yarinjiye. Ego mwarangije iminota Albert. Amasegonda 20 hanyuma kumbure ngira tuce twakira dusaba abatumire bishu. Ego ari hako nashaka kubaza Inosa na Rukindekiza ashaze yokavuga ko kumvirije turavye M23 mwatubwiye yuko hari ibitero yakoranye na bambe Red Tabara, ari ibitero yakoranye na M23, hama barayagiriza mu maraporo menshi yuko naho M23 ishigikiwe n'u Rwanda, hama bakagiriza yuko bambe bakavuga yuko M23 bambe leta barashaka gutera Burundi. Nk'umuntu yoba yarize ibiharura kumva ibintu bya transitivity bijya usanga bikwegana, turashobora kubona nk'umunsi
ko bakorana umunsi M23 bambere tabarayotera Burundi abo bantu yafashije nabo yifashe murakoze cyane murakoze no kubahiriza umwanya reka tugaruke ku batumire ngira muhozi mwotangura mukishura hanyuma Pacifique hanyuma rukindikiza umwe wese kutubazo yabajijwe ngira hariho n'abatabajije bagiye batanga intererano muhozi mwofata ijambo urakoze Gilbert. Bon, Germain, conséquence ku bacteurs baba bakoze jenoside zarizo jenoside muri 1994 mu Rwanda kuri narayikurikiye itaraba naragiye mu Rwanda igiheza kuba intambara itarahera naho naragiye mu Rwanda nibyo hanyuma twarabibonye igituma abarundi bakinisha kwica abandi nuko gushika ubu ata abantu baracibwa imanza bene umurango baracibwa imanza bene umurango bakoranye nko bavuga mu Kirundi ata muntu arabazwa ati wo kwanaka yishwe nande umuntu akayishuzwa uwo yishe kuva les années 60 72 etc gushika uno munsi ni ngombwa icyo kintu kizobe kugira abantu basubire bategere ko kwica umuntu bitagarukira ngaho igituma abantu bakinisha kwica abandi nuko menga bibaza ngo bica bigarukira ngaho ndashigikiwe na leta ndashigikiwe n'umugambwe ndi umusirikare nitwa ko ndiko dahare aussi longtemps que abantu batabazwa umuntu w'abandi bishe cyangwa batoteje bituma bibaza ko bashobora kubandanya bica abantu nabo bazohava basunikirwa mu kwica bene wabo nuko bibaza ngo bizogarukira ngaho umuntu bibaza ngo bizogarukira ngaho arihenda cyane abisha abantu muri iriya myaka yose yaheze bitegezo iryo komisiyo verite konsiyasi cyo bari bayishyizeho kwari kugira isubire muri histoire y'u Burundi amadosiye abyuka aje ku meza nakayishwe gute yazize iki ibyo bizoteba bize umunsi habonetse ubuyobozi bw'igihugu nyabuyobozi izo dosiye zose zizoteza kuza komisiyo verite konsiyasi izoteza gukora nkuko yategerezo yari yabaye konsi uwishe umuntu w'abandi amubazwe abarundi bamenya ati urya niwe yisha abo kwa naka urya niwe yisha abo kwa naka abahanwe abagirwa ministeri bagirwa ibiki ariko abantu aho niho abantu bategera ko bidakinishwa kwica umuntu w'abandi Germany nyinshi no muha consequence iyo ugize ibyo bintu uretse izo ushobora kugira kuri wewe zikubuza amahoro zishobora gutuma utana umutwe hari n'izo z'uko muri societe bitebuke ubazwa umuntu w'abandi umuntu yambara umuntu w'abandi nta muntu hagati yakorotse ava mu kirere igihe cyose ukomerekeje umuntu igihe cyose utoteje umuntu igihe cyose wishe umuntu arafise bene wabo ejo n'ejo bundi bazokubaza ati umuntu wacu abo bene wabo niba batariho uburundi buzokubaza ko umurundi ni w'abarundi bandi nitwashika aho hantu rero muravuga ati abantu bacu bagiye bishwe nande bishwe gute bazize iki aha abantu bazosubira bagaruka ibuntu bamenye ko udapfa gukora ku muntu w'abandi udapfa gukora ku muntu ko nawe wenyine ukeneye ko atawuguhonyanga atawugukorako iki cyarbera ati radio tera byo bisiguye yuko M23 n'u Rwanda nabyo nyine byoca bifasha leta abantu iyo ni speculation nkuko hari n'ibindi bibazo umuntu ashobora kugira ko speculation ariko si ibyo urugamba n'urw'abarundi ariko ikiboneka nuko mu gihe izi nterahamwe ziri muri Kongo ziri no mu Burundi zigumye erega icyo batabona abayobozi b'u Burundi naho nyene gihagaze mu gihe FDLR isigaye iba mu Burundi isigaye yivuriza mu Burundi isigaye yitungira mu Burundi bariko barakwega intambara mu Burundi ko FDLR ifise objectif yo gutera u Rwanda yama yagerageje yarabikoze yarisha abanyarwanda none abo bantu bariko barazara mu Burundi ntibariko barakwegera intambara mu Burundi byase bikunze ejo bikaramuka bibaye ntibaze bavuge ngo byatewe ngo n'u Rwanda rushaka ibi cyangwa ngo leta baraniyo baje gufasha oya ikibazo nibo bonyine bariko barakizana bariko barazana ikibazo mu Burundi badashaka ko ibintu biba urudubi nibareke gukorana n'abari abantu ko bari abantu n'uburozi ku Rwanda ku Burundi kuri Kongo bari abantu bafise umuvumo atabara akwiye gukorana nabo nibaze ko urugamba rwo kubohora Burundi ari urw'abarundi ruzokorwa n'abarundi ari Red Tabara nabo bari kumwe bazoboroho ariyo misiyo yabo kubohora Burundi ariko muzoba mubona nibaramuka bateye rimwe leta y'u Burundi izosimbira
hejuru ivuge ngo u Rwanda ruraduteye c'est inévitable nicyo kizoba bazovuga ngo u Rwanda rubateye kandi babona neza ibyo bariko barakora bo reka garukire ngaho ngira ngo murakoze cyane Innocent Muhozi. Pacifique ngira namwe mwogerageza gukoresha umwanya mu kwishura utubazo mubona tutari twishyuwe ubwa mbere, hanyuma Rukindikiza akurikire tujye twakira batanu banyuma. hariho ikibazo kimwe cyabagijwe umego n'uwakibagiye yavuze ko akibagije jewe ariko nakemba ku murongo icyo sindagifise muraza kumva mbigeje byo ndiko ndishura ko nimwasanga hari ico nabagijwe ntari hafi. Hari uwatanguye kubaza yabaza ko hari amakuru mufise ku boba bararungiswe bo mu bapolisi bagiye mu Buganda kurondera amakuru, sinzi ko ayo makuru muyafise, ngira icyo kibazo mwacyumvise cy'abarungiswe mu Buganda. Niyaza ko namaze kubyishura, icyo namaze kukivuga ko navuze si Buganda gusa, mu bihugu byose vy'akarere hariho abakozi b'iperereza bariko bararungikwayo, bamwe bagenda bakamara igihe kigufi, abandi bariko barahabwa ubuzi. Nabwiye nk'ugiye gukorera muri ambasade y'u Burundi Kampala, nabwiye kandi ko hariho n'abandi bariko bararungikwa mu bihugu vya Buraya iruhande y'abari bahasanzwe. Nta na hamwe abantu bakwiye kwijajara, ubutegetsi buri mu bwoba kandi buriko burarungika abantu bamwe ari n'abicanyi bashobora kuba bari kuri mission zo kwica abantu, n'abandi barungikwa muri ivyo byo kumviriza namaze kuvuga byabambanga amatwi. Dignité mu byo nafashe yavuzemwo hariho agace gatoyi n'ikibazo yagize ati narumvise Reverien Ndikuri yabazwa ibibazo bikomeye cyane kandi by'inkoramutima ati ntabyo nabibwiye numva ico nico. So nanje narumvise ibibazo bimwe umuntu yagira ati iki kibazo nk'iki Burundi haracyariho umuntu ashobora kucishura. Ico ngiye kukivuga ndagifatanije n'ikibazo cya nyuma cyo kwa Albert we aciyambaza kuri Mbayahaga ati mbega Mbayahaga aracari ntakiri umuporona ubu yoba ashobora kuba umukuru wa CNDD-FDD. Ntimushire importance ahadahambaye kuvuga Mbayahaga nabivuze nk'akarorero gusa. Muri pro naho ku makuru ya nyuma nibuka nuko bigeze kuvuga ko bamwirukanye, ndabizi ko yemera ko yavuyeyo, mugabo ntabwo hahambaye ngo naka mbega ari muri CNDD cyane ntariyo. Ahanini navuze ku majambo mwumvirije ubu abategetsi b'u Burundi bose bafashe ijambo, umukuru w'igihugu, y'umushikiranganje w'imigenderanire, uyu mukuru w'umugambwe, bose baza kutwereka ko bo bubatse intwaro y'ubumwe, hanyuma ko mu Rwanda hoba hari intwaro y'ubwoko bumwe. Rero mfate nk'ikibazo kimwe cy'inkoramutima ukudinyita abivuze cyabajijwe Reverien Ndikuriyo. Umumenyeshamakuru umwe nibaza ko ari wo muri Yaga yaragize ati mwe mwavuze ko intwaro mu Burundi ihuza abantu bose, ati reka dufate ibibanza sinzi ko yafashe 5 canke 6 vya mbere mu gihugu. Avuga ati hariho ikibanza cy'umukuru w'igihugu, ari ikibanza cy'ikigega cy'umukuru w'igihugu atanga uvuna zimwe amategeko amuhatana kimwe amaze. Ati akacakurikira umukuru w'inama nshinga amateka, ati umukuru w'inama nkenguza amateka, hanyuma umushikiranganje wa mbere. Ati ibyo bintu ubiravye nta gahaze ubonamwo, bako yaratomoye neza ati uravye abo bantu amoko aravanze canke vy'ukuri n'ubwoko bumwe. Umututsi wenyine arimwo n'umwe ari mu kibanza atanga ingo nimwe azofata batse ubushobozi bwose. Rero uciye wumva nk'abantu bariko baratuka u Rwanda, tufata ivyo bibanza nyene yatanze ugende mu Rwanda urabi uko bimeze. Namaze kubivuga niko bobo ntibakoresha amajambo y'abarundi batubabarire abarundi tumeze uko iwacu iyo batwumvise bafata kumenga twarasaze. Twe turabivuga umukuru w'igihugu wabo n'umututsi, ariko acagira umushikiranganje wa mbere w'umuhutu. Ugiye mu nama nshinga amateka baragira umukuru w'inama nshinga amateka afise ubwoko ubuhari niyaza ko ari umututsi, bagiye ku nama nkenguza amateka baca baza nabo badasangiye ubwoko. Iwacu ivyo bintu ntibishoboka. Dufise perezida w'umuhutu acagira umushikiranganje wa mbere w'umuhutu, acagira umukuru w'inama nshinga amateka w'umuhutu, umukuru w'inama nkenguza amateka w'umuhutu. Ni gute iyo ntwaro yubatse gutyo ishobora kwigira ija gutanga amaleso ivyigwa kuri ya ntwaro yindi ariko baravuga ko ngo niyitavanze kandi yabo ariyo umuntu ayiravye ahubwo irimwe amakemwa kuyirusha. Nico navuze, ntabwo twoshira cyane ngo yavuze ngo naka
ni nkuko novuga nti umushikiranganje wa mbere nashake azane Mbayahaga nyene nkaguma nzana Mbayahaga cyangwa umukuru n'ama nkegeza amateka namugire Mbayahaga nabivuze mu kuvuga ati wumviriza ivyo uwo muntu avuga ni utemera ko abatutsi bafise ikibazo mu Burundi basi uwo nyene atavyemera nafunga genuyo tubone basi ko n'ivyo bitoyi baba babishobora imbere yuko baja gukritika uwakoze ivyo bo batashoboye. Ubundi Jerome Rukuki yambagije ku mpanuro ngira iki ni cya kibazo cyahora kize nyuma nkuda no kwishura cyo kimwe ni bisigaye bingora kumenya kumbura ngira mu kibika Pacifique kugira ngo tuce ducunguza umwanya umwete ico sinzi ko kandi kabazo muto muri ego sinzi ndiko ndaraba ko ari cyo noba nsigaje nibaza ko jevye numvise bamvuzemo nabihejeje ego murakoze cyane reka noneho twakire umugwi w'abantu batanu mu nibaza ko nitwijewe kuko nari ibibazo nishura ninde turiko turavugana Graciela Rukindikiza ego imbere yuko twakira uwundi mugwi mu mbabarire Graciela Rukindikiza naringiye kubaha ijambo ariko nako ndabwira yuko batanu banyuma baba bari kazanura nimwaheza kwishura kugira ngo bakibaza kubaza ijambo ni gwanyu Graciela Rukindikiza ego murakoze urambabarira narinzi ko mu manyibagi bon ndanyarutse byo nishura hariho JCN yavuze ibya delegation ya CNDD yagiye mu Uganda Pacifique yacifiye mbwa ntiyacifiye uko yakibagije we yavuga cyane cyane ku bintu bya recruitment kurondera abinjira muri FDLR ico kintu avuze naracumvise mugabo sindacemeza mugabo ndemeza yuko nari maze kumva aya makuru kunyene naho ntayemetse. Ikindi cya kabiri ombudsman ivyo yavuze ngo ivyo twebwe twakora mu gisirikare bitameze cyo kimwe nk'abandi avuga ko yavuze ibintu ngo vya armée en pacotille je ntabwo nigeze mvuga armée en pacotille ahubwo je navuze yuko igisirikare ari cyukubaha kuko igisirikare tonona n'abagitwara nticononwa n'igisirikare cyo nyine ivyo siko navuze nemeje neza ko ari ikintu cyukubaha. Hanyuma Gervais Rukuki ivyo yabajije muhozi yavyishuye ko senda kubijako. Hanyuma ikindi naco ikibazo kindi bavuze ngo ntuzeye abasirikare Albert yavuze ngo abasirikare ngo muri Kongo ariko baratsindwa ngo General Muzinga atangira raporo imeze gute. Ico nababwira rero mumenye neza yuko mu gisirikare ntibimeze ngira ngo mu gisirikare zo gutangira raporo itariyo. Mu gisirikare ugiye gutangira raporo uteza gutangira raporo yo kuko utanze raporo itariyo hari ibintu biboneka ntushobora kuza gutangira raporo ngo muri ko muratsinda abasirikare bagiye ku ngwano bapfuye insase zabuze uteza gutanga iraporo iriyo sinubabwira ngo ndazi ibyo amubwira muga amuha iraporo yo ibyo bagira biri ntavyo nzi. Hanyuma ikibazo ca nyuma yavuze ngo igisirikare ngo kubera iki ministre wa defense bagira umuntu ngo adakurikirana ivy'ingwana atame ico twomenya nuko ministre wa defense kenshi akunda ko ari umusivili. Ministre wa defense nta bushobozi afise kuvy'ingwano. Ingwano ni technique n'ubuhinga ubwo buhinga utegereza kuba ubuzi ingene bigenza nta musoda mutonya avuze ngo kugira ni ibintu mu bisanzwe wo warigiye ingwano kuri iyo nivo ni chef wa état major agira ingwano ni chef wa état major ayikurikira. Iki kibanza ca ministre wa defense mbere kubyo umusoda nuko ari ibintu babanje gufata kera ministre wa defense wasanga ari president w'igihugu kugira ngo niba kuva bakera kugira ngo niba bamugira coup d'etat hanyuma buke gisubira kuba icy'abasivili nibisanzwe mbere Burundi bucikukira abaministre wa defense bari abasivili ntibari abasirikare. Hanyuma ikibazo kindi cerekeye Red Tabara na M23 muhozi yacishe ko sino kigaruka ko murakoze.